Shalom shalom bakunze ba Ndufacom Tv niteka gusubira guhura namwe inyuma y'igihe kinini harabo tutaherukana umwaka wararenganye tubanze tubifurize n'umwaka mushasha muhiro z'ubumwaka w'imigisha gutera imbere no kugira amagara meza nkuko mubimenyereye ni amateka gusubira kuba kumwe namwe mu kiganiro cacu ca Ndufacom nkuko musanzwe mubizi twama tugikora turi misori ibiri datana mu ndagano ni Haore niyo nkuru de Branco ari kumwe na Venuste no musere ni special ni Ndufacom yafatanije na Ndufacom company nkuko mubibona dusanzwe dukora ibintu bitandukanye twashimye gutangurana nabo mw'umwaka nkuko twari twavyiyemeje tuce twigarukira no mu makuru y'iwacu agiye atandukanye ya Ndufacom reka Venuste ducishirize ku mayange no musi uko bisanzwe mu kiganiro Ndufacom twabateguriye amakuru agiye atandukanye duhera no musi hano mu gihugu cyacu uko bisanzwe mu kiganiro cya Primus ego nitwabirangiza turaca gatonya kwigura n'igurishwa hari imigwi igezweho hari imigwi guma yiyubaka inyotero igikombe babona yuko imyaka ibaye myinshi bidatwaye icyo gikombe kandi baba bakoze rero mwirigura n'igurisha ryo mu kwezi kwa mbere biteguye gusohora agafaranga hama tuvuye muri Primus League turavuga no ku musore wacu Yusufu Nyange niyo nkuru igezweho mu Burundi no mu Bufaransa yego mu Burundi no mu Bufaransa nta yindi nkuru ivuga ngo Messi turigaruka ko mugabo ubwo ni byinshi kuri ba Messi nabande ngo barajugumira oya reka si Messi gusa Neymar cenga ujya we urumva yo barazigabanya azomukubita ukuguru kumwe iyo bibaye yego turava mu higano rya Primus League no mwigura n'igurishwa duce dusimbira mu mashampiyona akomakomeye ku mugabane wa Buraya no munsi ntiduteba cyane turaca ku mayange muri La Liga Santander uko weekend yagenze Premier League Arsenal yasaze Arsenal ntihagarikwa itsinda Man United ibitsindo 3-2 match yari igoye cyane yari naryoshe irya match uzi uko hari abantu bafunzwe benshi oya ubundi mu Buganda barafunze abafana ba Arsenal babaziza ko bariko tovuga ngo barigaragambya bo bako bararyohererwa intsinzi berekana ko batwaye igikombe dossier ishikiriye uwo bari bajejwe kuyiha acara abanza aragenda gatoyi ariko amakuru dufise nawe ngo numufana akomeye Arsenal rero umva ni ibintu bikomeye umunsi ho yatwaye igikombe mu Buganda hagize n'ibintu usanga borganije amasengesho abafana ba Arsenal bakagira amasengesho yo kuja kuyisengera ntibyoroshe nyuma y'imyaka urumva ko kuva mu Bwongereza bice dusimbira gatonya mu higano rya Bundesliga hariya muri Allemagne naho ryaragarutse batanguye ikindi gice kigira kabiri cha 2023 phase retour turabwira uko amahiganwa yagenze ko inkino zigenda hirya no hino zigiye zitandukanye turasimbira gatonya no muri Ligue 1 nibaza yuko Ligue 1 turashibikira cyane kwigura n'igurishwa ku musore wacu Yusufu Nyange uko byagenze ego gatonya cyo dusimbira ndibaza mu higanwa nibaza ubu isaha igeze nta kintu na kimwe wovuga utavuze higanwa ryo muri Arabie Saoudite kubera umukinyi Cristiano Ronaldo Al Nassr itsindwa ryari 3-1 inyuma yaratsinzwe ego iyo makuru nabonye ni makuru yaranze imbuga zigiye zitandukanye ubundi bwo kubona equipe ifise umustar nka Cristiano kacitsindwa umenga biratangaje tuzi ko ari yo ya mbere mugabo bibahaguye mu mupira w'amaguru uyu bundi kintu batazi je rijya higanwa naho tutari kurikirana ku mbuga ariko amaskoro narakunda kuyaraba urumva harakuntu nyene amaskoro y'ama equipe amwe tuyamenya nihiganwa uzosanga misi yose ari kimwe kubusa bibiri kubusa cyangwa kimwe ku kindi busa ku bundi burya higanwa ryo mu baraburira komeye bapfuma bakina wo mupira wa vurugu mugo ntiwaze rijya higanwa
nubwo benshi bavuga ngo ni higanwa ry'amafaranga mubona ni higanwa burya mu bisanzwe rimeze neza uravye none ubundi bw'uyihiganwa atari ry'amafaranga niriye yaba hagibura atari amafaranga abanyaburaya bakina bibanga ubu banyange ntibagiye kuhasatira n'abafaransa sabarundi urumva hose n'agafaranga mugabo baravuga ati ubundi irindi rijya higanwa mu minsi iza ryo muri Arabi rishobora gukomera ubu Arabi imaze gusinya kontra n'ibihugu bishika 20 ryari raba ibihugu 30 basinyanira ko bazoza barerekana rijya higanwa none ni haba hari ibihugu 100 vyerekana rijya higanwa ntirizoba ryakomeye bazoca bagura bajya bakinyi ahubwo rizohava risubirira ry'iburayi ega mu bisanzwe rijya higanwa rya Arabie Saoudite bo ikintu barimwo bari muri business ubwa mbere ikintu bariko barakora bariko baraba uburyo bashobora kuba bakundisha abantu bose ihiganwa bagomba bagire nko muri Amerika uribuka bagura ba Beckham bande bagenda gukinayo ihiganwa ryari ryamenyekanye gusa umuvuduko ucuragabanuka rero abarabu boguma bashiramwe amaheri higanwa rizomenyekana rikomeye impamvu wo biraba neza uzorabe hariho nkaye igikombe ca Super Coupe yego misi yose bera mu bara ubu nuva cya gihugu cyarariranguye bitegereza kubera mu cya gihugu rero abantu bo isi yose baba ariko barakurikirana amakuru yonyine yandi dufise nuko bariko bararabagiza umukinyi Modric asohora kumusangayo Cristiano nibazangira ivyo byose turaza kubica ko reka twigarukira iwacu muri basket naho nyene turafise amakuru n'umukinyi akomeye cyane Gilbert ashobora kuva mu runani transfer yiwe yazindutse iravugwa urunani ruvuga ko hashobora kubaho igura n'igurishwa kuri Gilbert akava mu runani aja muri Dinamo ibintu abantu benshi batari biteze ni nko kuva mu umukeba wabo ni nko kuva muri FC Barcelona uja muri Real ubundi bose abantu bose bamanitse amaboko baravuga ivyo bintu ntivyumvise mugabo mugihe bomuha amafaranga mu gihe transfer ni agenda neza kuko nta mukinya yagenewe kuba ahantu hamwe ego gusa benshi ko bariyumvira ni shwa nziza gize kuva mu runani akaja muri Dinamo ariko tutagiye kure Dinamo n'urunani ntizisigana nizo equipe no twovuga ngo turafise zikomeye mu bisanzwe abara mahitamwo y'umukinyi n'abamukurikirana nibaza yuko kubera umukinyi icambere ikintu ashira imbere ara umwanya akoreshwa mu mugwi kanaka barimo kandi ari we yari bitumwa ko mu runani Gilbert niwe bitumwa ko mu runani yego usibye yuko yoba atinya ukuntu bari bagize imisi bamuzanira k'abanyamahanga mugabo Gilbert mu runana ha mu Burundi bimwe by'uraho ngo je ntibantera ubwoba nta muntu yoza mutera ubwoba mu runani ahubwo ubundi bwo je ncungurura ngo transfer ya Gilbert narinzi yuko agiye muri South narinzi ko mbona transfer aja muri South ahe naje natangaye mu bandi nagoye mu mazi mbonye ngo agiye muri Dinamo reka turindire hari impamvu yoba yabiteye benshi biyumviriye ko aragafu benshi biyumviriye ko aragafu yakurikiye n'agafaranga Kai karacari muto yari kubanza ekitsina yararyubatse ako ntiyari bwagere ko yirukira agafaranga ivyo mu bisanzwe urashobora kubiharuruko mugabo umuntu wese hajya uzorabe vision yiwe avuga ati ore cyane nshimwe ndonka ahantu bamereza agasumba ubundi bwo jewe ico mba mvuga amahitamwo y'umuntu niyatuma kariyere yiwe itera imbere cankwe igabanuka rero Gilbert n'umuntu akuze amaze gukina hatandukanye yarakinye mu Rwanda aragaruka benshi baravuga ati avuye mu Rwanda aragarutse mugo arasubira araduga rero iyo ufise tara niba nibaza ko badashobora kumwicira umupira Dinamo nayo ninde equipe ikomeye dufise nibaza yuko reka je nkunda kuvuga ngo amahigwe jenda mu icyambere nsaba iyo transfer zigende neza hama amahigwe menshi cyane na kare niho championnat yoryoha
tubone uburyohe muri basket. Nubundi iki kizotuma ihiganwa rya basketball rigira akandi kanovera ku mpande zose. Yego habe ekiri. Yego reka twimanukire tugaruke muri Primus League. Primus League inyuma y'akaruhuko bari bamazemo iminsi ihiganwa ryongeye kubandanya ku ndwi yaryo igira 16 ntivyari vyoroshe aha ndabona inkino ntizari zoroshe hari inkino mu bisanzwe zitari zoroshe uravye nk'urukino imigwi ikomeye yose yaratsinze imigwi nubwo hariho iyo ntiyatsinzwe mugabo yari ikomeye oya n'ubundi n'indi irakomeye mugabo bimwe tuvuga ngo imigwi ikomeye tuko tuvuga ya yindi itatu usanga ari iri hejuru iri kigombanira ikibanza turavuga Bumamuro Vitaro Flambeau Centre za message zose zaratsinze urumva ko ntaco biba ni inkino zari zibereye ijisho cyane nibaza yuko uko biri kose usivye umugwi wa message ngozi watsinze uri muhira utsinda ibitsindo 3-0 nibaza yuko indi migwi yagiye ifatamwe neza wanashaka itari no muhira uko biri kose oya message ngozi ubundi ntiyari muhira yari yatembereye dynamique iyitsinda ibitsindo 3-0 Bumamuru inyangira musongati bari urukino rukomeye urure niko rukino rwari rw'umunsi urukino rwatanguye Bumamuru itsinda igitsindo yego itsinda igitsindo n'umugwa musongati baravuga ati ya Bumamuru igarutse gute biranse nono mugabo mu nyuma baza kwivyukiranye baragombora igitsindo banganya kimwe ku kindi baravuga ati kumbure ano manota 3 sinzi ko biza korohera no mugwa Bumamuru kuyatahukana mu cibitoki kuko hari ukuntu bamenyereye yuko umugwa Bumamuru wigenza neza cyane iyo uri muhiri wabo mugabo wasohotse bigakunda kwigora rero mugabo baravyifashemwo neza batsinda musongati igitega ibitsindo 2-1 kwari urukino rukomeye cyane urukino ruhambaye gose abantu bari barindanye igishika kwaye ku musima umugwi wa Atletico Nyoil bisubira kubandanya kwanga utsindwa na Aigle Noir ibitsindo 2-1 uyu mugwi sinzi mugabo ntawe reka kuvuga yuko ufise akabazo oya ibibazo birahari nyene ibibazo birahari kuko ni wowe numugwi ikintu ntumva kandi kintangaza no kubona umugwi muri champion iheze wari mu bibanza vya mbere ariko ubu kabubarizwa inyuma wari uri kurahatanira igikombe kugira ku musi wanyu warahabwa amahirwe habuze iki mugabo uburyo buracari bwabundi none habuze iki ikibuze byose bipfira mu barongozi ariko n'abarongozi nibaza ntibahindutse mugabo kandi iki kibazo ntikibaye kuri Nyoyi wibuke yuko na Kayanza mu mwaka uheze yatswe gukoroka mu mwaka wahera yari kigombanira igikombe urumva n'ibintu bishika umuntu atazi iyo bizana ibintu bikunda gushika bigashikira imigwi yacu cyane cyane mu higano rya Primus League mugabo sinzi reka je nibazangira bazikosora kuko umugwi nka Atletico Nyoil gukoroka byo babibabaje cyane urabona nivyo biyirindiriye aha no kuri biragoye Buja City inyagirwa na Flambeau Centre ibitsindo 3-1 yarikoranye itsinda ibitsindo 3-1 yisanze muhiri wabo urumva nibaza aha je nko kuri jewe nta gitangaza Flambeau Centre gutsinda Buja City ibitsindo 3-1 nta gitangaza kirimo ni ibintu byaboneka Vitaro na Olympic Star dushobora gusubira kubona igikombe kigaruka ibujumbura ivyo bintu ndiko ndabivuga bivanye n'ingene staff aba membre gushika ku bafana ba Vitaro uwo mwaka baje batazambaye kuva kuri staff aba membre n'abafana ubu Vitaro igombije gukina ruguru jewe ndimwe mu bantu baronka message urabona baraduha message kugira tuzikwiragize mu bafana niko kazi n'ubundi kiwacu urumva abafana baduga nabo barijukiye abafana ubu bari urunani turashobora kubona igikombe bujumbura mu gihe Vitaro nayo yo kwiyubaka hajya mu bisanzwe nimba ari kintu igihe kinini nimba ari kintu kiryosha urukino rw'umupira w'amaguru n'umufana n'abafana hajya equipe iri mu bihe vyiza n'umufana arishimye cyane go bituma baba motive ugasanga amamatch yose hajya uzorabe inkino zose mufise abantu babashigikira batere mu bisanzwe gutegwa kuhari gutegwa intege
nawe n'umufana ufise umuntu agushyigikiye hajya bavuga yuko umufana n'umukinnyi wa 12 rero ni ikintu kiri mu kintu gituma ino ekipe igira izindi nguvu tutaye twiteze kuko vitara kugira ko no mwanya urabona yuko ari ekipe yitegure gutwara igikombe umwanya n'umwanya irashaka kugitwara ni nyuma y'igihe kinini atagikombe kizi Bujumbura nyuma y'igihe kinini imigwi iri mu gisagara ca Bujumbura yarasubiye inyuma cyane gose usanga iri mu migwi iri kiraharanira igwana kugira ntikoroke mugabo ubu urabona Vitaro ni sawa iri mu kibanza ciza babandanye bashiramwe inguvu ni Rukinzo yari kiranganya na Magara Young Boys ibitsindo 3 ku bindi bya bitsindo twahora dusaba iyi match mu bisanzwe uyu no mu Magara Young Boys bafise umuhungu bitwa Jean Claude je ndamuzi mu ma intérêt scolaire akinira lycée technique série n'umuhungu Magara mbere ico gihe yari kiri muri 2e division nabwiye abantu ati umuhungu arafise kazoza nta nuko narinzi ko akina muri Magara na kimwe nagira ni bimwe nyene by'abanyeshuri bakina ndavuga ati umuhungu umwana arafise kazoza uraca mbwira tuzi namakure uwo muhungu akina muri 2e division muri Magara ngabo baraduze ndakubwiye kandi urazi ko harimwo mu ba meilleur buteur umengo ba aca umubu ubafise ibitsindo bya baba indwi nimbatari bitandatu urumva kubusatirizi uru rukino vraiment amanota turayabaha ubusatirizi bumwe twasaba bya bitsindo byarimwe ibitsindo 3 ku bindi bari bakinye barasatiranye bakinye match yuguruye ku mpande zose gusa uno mugwi wa Magara Young Boys kuba utatahukanye intsinzi y'amanota 3 ni ikintu mu bisanzwe Magara Young Boys no mugwi yubatse ubu inyuma ya cagihe wagomba uri hasi tugasemerera wamenga bo batwumvise baca baritegura watanguye neza utsinda urya mbere basubira nico kintu cyaje kibabaza nyine abafana ivyo vyama bishikanye intsinzi urazi yuko intsinzi tuyivuga aruko sifre yawe bayemeza inyuma y'iminota 90 Interstar yari kiratsinda Tigre Noir igitsindo kimwe ku busa Interstar nayo nyene turacumbagiza ni nyuma yuko muri Interstar mu buyobozi umenga ntibimeze neza no munsi baraza bakatubwira ngo uni wajeje ni waramutswa Interstar ejo ndavuga ngo nije nkiyiramutswa ubundi bwo je ryari nagize muri commentaire ahantu ndavuga ati Interstar no mugukomeye cyane kandi tuzi kuva kera rero harakwiye kuzamwo intervention ya federation bibaye ngombwa na ministeri nta kuntu twoguma twumva umugwi uramaze nk'imyaka ishiki 3 ufise ibibazo by'uburongozi ngo ubu turi kubafana bawuhande urumva ntibari stable ubundi bwo bari nanata ni bimwe nyine abafana bawo bawukunda n'abakinyi bawukinira bawuryoherewe kubera ari umugwi w'izina ubundi bintu bikunda gushika mu migwi kenshi nk'iyo bibaye igihe kirekire hakagaragaramwo ibintu by'amanyanga ibintu byo guhindagura uburongozi federation yari kwiye kuyifata mu minwe niyo yari kwiye gufata ingingo za nyuma kugira ngo umugwi ntugume uri je nubu jewe kubwiwanje ndasaba federation n'ababijejwe ko muri Interstar ibintu hobaho uburongozi bukwiye buzwi n'amategeko atavyo bavuga ngo uno munsi ngo tuyihaye uyu warayifise ngo nije ndayifise ngo tuyihaye ubu ngo uri mu minwe y'abamambre ngo uri mu minwe y'abafana ni ibintu bitaryoshe kandi bituma imigwi isubira inyuma ahantu hose babiri ekipe yose babimeze nta musaruro mwiza wo kwitega uno mugwi wa Interstar ntuzo wigere witega umusaruro mwiza ubundi bwo bagerageza mu gihe mu burongozi hazoba atakumvikana kuriho ata organisation imeze neza ihari cyo nico kunda kuko byose bihera mu ntango ashane hatareka turindire turabiyo bizoherera ni Kayanza United yari kiratsinda Top Junior igitsindo kimwe ku busa Kayanza United nayone inyuma yuko habaye ibihe usanga itameze neza mugabo mwa kino gihe urabona yuko rimwe na rimwe irakora ibintu ugasanga ni ibintu bimeze neza
Kayanza ko yagiye kurangiza na faze yare ugacura bukuntu itanguye turabona yuko hamwe byo wandanye kunyene ni ya kane ntabwiri kure ya iri mu kibanza kigira kane kimeze neza urumva ni yabandanye no mu mvuduko wayo urumva yuko bishobora kurangira nayo niri mu nayo nyereke iracagwa ifise amanota 29 iya mbere ifise 35 urumva amanota 6 simeshi ni nkino zibiri gusa birashoboka biracashoboka n'umugo uri mu kibanza c'8 19 amahirwe baracha imigwi yose aracafise amahirwe reka tugire ko kuri classement urutonde mu kibanza ca mbere haza umugwi wa Bomamuru n'amanota 35 ikibanza kigira kabiri tuhasanga umugwi wa Vitaro w'ibujumbura amanota 35 baranganya haca hakurikira mu kibanza kigira gatatu umugwi wa Flambeau du Centre w'Igitega amanota 33 hakurikira ikibanza kigira kane Kayanza United mu Kayanza amanota 29 Aigle Noir Makamba ku kibanza ca gatano n'amanota 28 ni Romesaje Ngozi ku kibanza ca gatandatu n'amanota 27 Rukinzo y'Ibujumbura yegukira igipolisi amanota 28 kibanza c'indwi Magara Young Boys Magara ni kibanza c'8 amanota 22 Musongati mu kibanza c'9 amanota 19 Interstar mu kibanza c'10 amanota 17 Olympic Star imuyinga amanota 16 mu kibanza ca 11 18 Tigre Noir amanota 13 amanota 13 ikibanza ca 13 bavyumve ni mu kibanza ca 14 turagiye muri wa murongo utukura ni Top Junior amanota 13 urumva yuko ni umwenda gusa ntuzeye baruta Tigre Noir mu kibanza ca 15 ni Dynamique n'amanota 11 mu kibanza ca nyuma haza umugwi wa New Oil n'amanota 10 wahariya imuyinga ni ufundikira no mugwi warigeze kuba uri mu bihe byiza ibihe bihibindi ni kabarundi bavuga reka turindi ni muyinga baraye bashiramo imitahe kugira ngo ikipe yabo nuko rero Primus ihagaze indwi ya 16 nuko yagenze reka tugira ko tubabwira nuko weekend izoba yifashe uko imigwi izogenda ihura mu buryo bugiye butandukanye kundwi igira 17 kundwi igira 17 umugwi wa Top Junior Kenzer izobiri kirakina na Interstar Magara Young Boys na stade ziriko Stade Runani niho hazokinirwa urukino rwa Top Junior na Interstar Magara Young Boys kuri Stade Ruyigi izoba yakiriyeho Buja City kuri Stade Gatwaro Tigre Noir ikine na Rukinzo kuri Stade Urunani Vitaro FC na Musongati iyo ni indi shock urundi rukomeye Vitaro Musongati Stade Urukundo ni Ngozi Bomamuru izoba iyo match ya Vitaro iri kuri Stade Intwari Stade Urunani wari muri yumvira Intwari ntiharagira ko tuyizako ni Stade Urunani hama Stade Urukundo ni hariya Ingozi Bomamuru izoba yakiriye Atletico New Oil ni Bomamuru izokwakira nibaza yuko ari Atletico New Oil ngahizo kwakira Message Ngozi kuri Stade Ingoma bazoba bari kumbacakiranye na Olympic Star Flambeau du Centre kuri Stade ni Stade Flambeau du Centre izoba yakiriye ni Dynamique bazoba bakiririye aha kuri Centre Technique ni Aigle Noir izoca icakirana na Kayanza United umva muri journée hari inkino zibiri zikomeye urukino rwa Aigle Noir na Kayanza United ubwo n'urukino ushima urabona ni umugwi wa kangahe ni Kayanza United izoba yakiriye Aigle Noir iya kane ihura ni ya gatanu tugiye mu mateka n'urukino rutoroshe Kayanza United na Aigle Noir urukino rwabo ntirubagoroshe urundi rukino rutazoba goroshe ni Vitaro na Musongati yego Musongati yahuye n'ivya kuva kuri Bomamuru ukacugenda muri Muso ukacuja muri Vitaro
kuva ku wa mbere uja kuwogira kabiri nimba ari abantu bafise ubwoba mwino misi n'abafana ba Musongati kuko kuva imbere y'umugwi wa Bumamuru umugwi wa mbere ugacuhura n'umugwi wa kabiri kandi ni bibazo bigoye mugabo hanini match izobira itoroshe match ya Message Ngozi Message Ngozi zobiri kikina na Olympic Star derby yo muri Nord ago ahanya hazocuwambaye ubundi ije migwi yo muri Nord umunyamuyinga azobahari n'umunyengozi wese azobahari ubundi muri Nord bahuye n'ikibazo ni induru barakina turindire uko bizoba bimeze mugabo abafana b'inkino canke abafana ba Primus League urumva yuko basidukane niyo bimeze neza muzoburaho umuteramira n'abateramisha muzoba muri kumwe n'abakinyi banyu muri ko murabirabira abo bitaje zoshoboka nabo muzobikurikiranira bazobikurikiranira ku mbuga ku maradiyo no ku mateleviziyo baze batube hafi ni Ndufacom TV bandika muri commentaire bandike kuri Facebook page yacu ni Ndufacom TV baca babona buri mwanya bazoza babona amakuru igitsindo gikorokeyeko abo bitazokundira ko baba kubibuga ego nibaza yuko twoca duca gatoyi kuri ko Ndufacom company abantu benshi nkuko twagumye tubibabwira barabibona ubu twashatse bavyibonera bimwe duhora tudondagura bakora biruzuye ngaha ndabona kuduza imbuga basomera ibikenya muri reka tubabwire muri urabona aho nyene turafise secretariat public sezina impression photocopie scanner encoureur noire turafise imprimerie abashaka amafiche amabanderole amakarte de visite facture invitation ubupira byose amarogo ibitabo byose birahari urabona ko bihari tumanutse muri media ni televiziyo yo barayibona urabona ko ni Ndufacom TV nkuko babibona turi mu kiganiro Ndufa Sport uno munsi tugiye hari barafise barakora designer barakora ama video y'abaririmbyi cankwe y'abakina amafilme barakora ama montage barakora imanza z'abantu zigeze zitandukanye mariage amadote cankwe mariage n'izumubabaro zose amareve dode ndayabona barafise igisata ca cinematography amafilme formation mu mafilme byose turafise publicité nkuko turiko turabikorera Ndufacom company irindi shirahamwe ryose ryo vyifuza barahawe kaze nawe benyene turashobora kubibakorera barafise igisata kimwe ca ceremony twavuga mariage dote ta civile anniversaire n'ibindi bintu informatique muri informatique baragira création de logiciels aho bobona akarorero ama site web création de compte aho tushobora tugiye mu mbuga nkoranyambaga ko bazita mu kirundi rezo sociaux email YouTube ukeneye ko YouTube Telegram ukeneye ko YouTube yawe iguhemba karibu cyane ego baguhe YouTube iri monetize imeze neza no kumusoma ibintu by'abandi TikTok abashinwa batujyanye amahera ngira baramubona hariho umunyamari bamwita aheruka guca kuri France 24 amafaranga afise kubera TikTok ararenze ubundi nuko nyene tuma y'amajyambere mu Burundi ababimenyekanye barakora agafaranga za Telegram byose barabikora bashobora kuguha 1000 subscribe bakaguha 4000 watch time muri wiki zibiri no kuvuga YouTube yawe ikaba irabaye monetize hari igisata ca consultance tutatubwira rero ikindi gisata gikomeye bazanye hageze cyo bitwa ni formation anglais na tradition interpretation mu Congereza bamwe bakubita swata urabakuru urabantu bakora business baze bigicongereza why uzi
uzi kugenderwa n'umushitsi atazi kirundi ukagumura hasi benshi barakwepa oya hari uwo bidakunda ko akwepa buri mwanya uguma wumva yes yes we do it bakaguma avuga ibintu bidashoboka ukabura ibintu mugabo Ndufacom company rero ivyo yaje hageze kugira ngo ibikemure ndavuga umuntu wese akeneye nibaza yuko kwiga karibu cyane aha ikaze cyane ndabona rero karabaye Ndufacom company nta hamwe itashitse tugiye muri are baracapa ku mpome baramanika barasiga amarangi byose birahari tuca tuja mu kindi gisata ca importation et exploitation ikiro kigezweho produits zo mu bashinwa ngo muri Hong Kong hajya cyangwa ni muri Guangzhou ngo ibintu ntibiriyo birarenze abantu bakeneye ibintu amateriel atandukanye mu Bushinwa informatique électronique ibyuma byo muri electronique byose ntiwitinye ukeneye Guangzhou ngo ni kuri rumwe Guangzhou bikeneye biba bigushikira ntibinateba wewe uza kuza kuinforma gutanga information muri Ndufacom company bicara batangura kubitera okay muri nibaza yuko muri Ndufacom company si ivyo gusa barafise fourniture de matériel urabona baragira ibikoresho vya informatique vyo muri biro vya agricole mama we ukeneye byose nta kibuze abubaka iki byose ama transfert Ndufacom company yaje hageze akanyuma rero dusivye guhiga amafaranga iki bafise igisata co gushigikira abantu aho nikora no kumenyesha ubutumwa bwiza yego tukava mu vyisi amafaranga tukaja no karangiza muhimbaza Imana nibaza iki ciyumviro ni ciza cyane je ndanagishima nibaza yuko abantu babimenye nkuko mubibona address Ndufacom company iherereye ni kuri avenue iri muri Rohero ya kabiri Avenue de la Grèce numero 9 aho benshi bahazi ngo kujya OTB bazananya hinyuma ego amfasi de la Bicor cyangwa bagaca bakadugana ku kabare kahoze kwitwa kwa Ntiba baca bahashika uko biri kose bazoca bahabona haribonekeje Ndufacom company hejuru yubaho nibaza reka tugaruke mu kiganiro cyacu ca iri mu kazi yego tugaruke muri Ndufa Sport tubanze dusaba abafana bacu abakunzi bacu ubutaragira subscribe agire subscribe ndabinginze aba followers badukorera umuti aho usanga hari umuntu aturaba ataragafyonye mugende mugire kuri notification muze murabona ibiganiro bye ubundi bwo kuri Ndufacom TV ntihaca Ndufa Sport haraca n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye hariho zahimbaza time hariho zagira ico kora wubahwe amasengesho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye kugira rero ntukikwe n'ikiganiro na kimwe ushobora gufyonda aho harakazogera ucubona ni notification ego buri mwanya baguma bakwereka bashize kikiganiro ariko ikindi je ndabasaba je ndisabira commentaire kuko nibo bazotwereka niba twokongereza niba twogabanya nimba twoduza nimba twomanuka ariko twosanga tuko tugira ku murindi uteye ubwoba akaduga ati gabanya cyangwa tukaduza abantu wanyi rero bacu tubwire uko bizoba byifashe abakurikirana kino kiganiro cyacu mubandanye mudukurikirana muri rutirana intege mu gutwereka ama commentaire mutubwira aho ibyo twobaronderera nimba ari inkuru y'umugikana kama mukeneye amateka mudaherutse kumva kuko twe tuza dufise programme z'iwacu twapanze twashikiriza mugabo namwe hari amakuru mukeneye kuvuga ati hariho nk'umugikana tudaherutse kumva iyagerereye yageze ibyo arimwo ubwo nyene mu bisanzwe iyo komite tuyibonye twikorera ko ubwo nyene bugica nibaza reka tugaruke mu kiganiro cacu ubu dusimbire imbere yuko tugirike mu gihugu cyacu dusimbire ku mugabane wa Buraya asha twiruka mu Bufaransa tubabwire igura n'igurisho nta kindi kiko kiravugwa ni transfert ya Yusufu Nyange ego avuye hariya mu wa Istanbul
iyo mu gihugu ca Turki muri Turki yerekeza mu wa namye ndaraba amahera yaguzwe yavuye aha mu Burundi umenga yaguzwe amahera 450 vy'amayero hama aja mu yindi ekipe muri Turki ku miliyoni 1.5 vy'amayero none ubu yaguzwe amahera yababa miliyoni 11 n'igice z'amayero urumva ingene yaduze no mukinyi ni produit ebana iri ku rwego rwo hejuru ni impano igihugu cyacu gifise twavuga ngo mu bisanzwe muri iki gihugu cyacu turafise amatara menshi cyane gose icyo tubuze turabuze isoko turabuze ukuntu oya isoko aho riko riraboneka kuko nimbubu agiye mu Bufaransa Transfert ikavugwa ku maradiyo yose bazovuga ati iyindi migwi ubu za Rene za ka urazi ko twigeze kuba tufise yo Saido ntibazonkiza ubu nyuma rero muri za Bordeaux na Zande mu misiza uzobona baguma baza gusa kurondera muri za Vitaro muri za Aigle Noire isoko ni nyene iri foko habaho umwe ashika kure aduserukira bakumva ati uyu yarerewe muri Aigle Noire uyu yarerewe muri Vitaro yarerewe muri Bumamuru babandire bose baca aho uzobura aba delegation iza kurondera abahungu ino vuba ivuye mu Bufaransa uzoza uyibona oya mu bisanzwe iyo umukinyi ariko aritwara neza mu mahigano kanaka bitera kwibaza ati mbe aho hantu baca bavuga ati hari habandi bazorondeza babaza mbe igihugu cy'u Burundi umupira w'amaguru urabayo ubundi bwo none ubu usanga hari abantu baba muri Brazil atakandi kazi bajejwe kunenkera ijyamigwi ivy'amasoko ego hariya kubera iki barabonyeyo ba Ronaldinho babonayo ba Ronaldo babona ba Neymar babona abakinyi bavayo ure bace bajaye mu gihe nk'ubunyangaragiyeyo nituro nk'undi mu Bufaransa uwundi wa kabiri ashari n'umuzungu azoca aronka akazi acaza kuba mu Burundi buke abakinyi bacu bazoronka amasoko kandi ego biheru kandi bizoba ni iteka igihugu ni cyane gose nyange yarayadugije ibendera ni nini kandi n'umuntu afise umutima yagumye ashaka gushika imbere uravye ingene yagiye araduga yaba ari umuntu acika inguvu yari kuba yigarukiye mugabo yagumye nyange gusa muri Istanbul yagizeyo ibihe vyiza yarafise ibihe vyiza kugeraho imigwi y'Iburaya kuko twibukanye no mu Budagi naho nise ikwakwanije umugwi wa Bayern Leverkusen waramwifuza cyane gose ego cyane nanyene kukanyuma burya umugwi wa umugwi wa Nice yari kimugwanira na Rennes mu kanda ca 10 Rennes nayo iri mu kanda ca 2 uyu mugwi nawe washatse kwivanga ubundi benshi bagiye baravuga ati kubera ikagize amahitamwo agatora Nice nanje je narabishigikiye yatoye umugwi wa Nice ari ku mugwi wa Rennes umugwi wa Rennes nta n'imyaka ibiri uramara muri Première Division umugwi wa Nice numugwi wo guhera mu 1994 1904 timagine urumva ko numugwi uzobereye rero guhitamwo Nice yahisemwo neza yo hababukira Rennes ni nko kwanka gusinya uwo muntu we yarabisiguye neza ni nko kwanka gusinya ubu muri Chelsea ngo hababukiye usinye muri Newcastle kubera ari ya gatatu rero Rennes ntubona ari ya kabiri Nice n'umugwi wa muri mu bibanza vyiza mu Bufaransa umuguragira ibihe bibi nibihe vyiza oya mu bisanzwe no mugwi nubwo kandi umenye uba uri mu bihe bibi ugasanga uri mu iki kibanza no mugwi mu bisanzwe kunze kuba uri mu migwi kandi kindi ciza je nabonye nuko Nice niwo mugwi wari umukeneye gusumba Rennes yari kuza kicara mugo muri Nice azoronka ikibanza kandi turavye no guhemba agafaranga hajya Rennes na Nice ntaho bihuriye oya Nice ni ifisa amafaranga umugwa Nice uravuga cyane yuko uri mu migwi ufata neza abakinyi ubundi bwo nyenewo ari mu bantu bo mu nda y'ingoma mu Bwongereza
arimwe mu bantu bariko barashira ubusabe kugura Man United. Nyene Nise ashobora kugura Manchester United vuba cyane. Urumva rero Nise no mugwi wiyubatse utosubira inyuma naho bishikuka asubira inyuma mugo n'umugwi wiyubatse wo kuva kera. Ivyo biba hajya rero yagize jewe ndi pour nawe yagize shwa cyo kimwe n'abantu ba mu managinga bariyumviriye yagize shwa nziza ahubwo ubundi bwo je numva twomwifuriza amahirwe cyane tumukeze Yusufu intambwe ego kuva muri Egre kuva i Burundi muri Turki mu Bufaransa turakeneye kumubona ubundi bw'abakinyi baciye mu Bufaransa barakunda kugira amahirwe yo kuja mu Bwongereza uburyo ari turashaka kumubona mu migwi ikomeye mu Bwongereza muri za Chelsea no muri zandi hari amahiganwa ugendamwo agutegurira yandi arama donke ni nk'inzira kugira ngo umurikwe bose isi yose ikubone maze ko imana ikurimo mu wese ukaba yo kwipfuza kurwanira ko reka tumwifuriza amahirwe ubu aho tugiye kumubona zibira Messi azibira ba Neymar ariko agombana na ba Sanchez muri Olympique de Marseille n'abandi bagiye batandukanye ntibigiye koroha amahirwe menshi je ico no mwifuriza kimwe hajya umuntu yafise amagara ibisigaye ego hamwe atogira imvune ndayizeye yuko ujya muhungu Yusufu Nyange azotwambika agashambara igihugu ibendera ry'igihugu rikaduga tukaronka abantu bari celebre urumva ba Yuyu ba Francine basada n'abandi bagiye batandukanye bakomeye igihugu tuze tukibone kivugwa camamara nibaza ko twoca tugira ko andi makuru avugwa ku migwa bumamuru n'ukuri ko urarondera kongera kwiyubaka n'abasore babiri basanzwe bari baragiye gukina mu yandi mashampiyona kumbure ntivyagenda neza uhere kuri Mbanza Patrick Kanyanga aho yaheruka kugenda mu igaragezo mu gihugu ca Turkiya nyene mu cicaro ca mugabo ahatigeze aronka umwanya ukwiye ushobora kuyerekana aho rero bari mu biganiro aho uno mugwi bashobora kongera kwiyunga mu misi mikenya imbere mwino faze hotel tukongera kumubona indi nkuru ni ya Enoke Sabumukama yagiye gukina muri Zambi avuye muri message ngozi n'uyu nawe ne ibiganiro ngo bigeze kure agarutse muri Bumamuru umwaka hasi birashaka igikombe nayo makuru y'abariko bararondera akandi twabateguye akandi twari twibagiye ni umumenyereza Etienne yaraye ahawe kumenyereza intamba mu rugamba reka nawe nyine tumwifuriza amahirwe nkuko yamya bishikiriza namye ndaba muri interview yatanze ku mugambi we wa mbere ari kubona intamba zisubiye muri kan ikintu je ubwa mbere nshikira ni yagikorikiza ariko nemeranya nawe ikintu yavuze yuko azohamagara umukinyi bivanye na etarimwo bivanye na formarimwo adafatiye kwizina yakahise cyangwa ngo afatire ngo yakina ngo mu gikanaka ariko azofatira ku mukinyi mbe umuntu mwanya afise umwanya ungana gute wo gukina ariko atanga umusaruro umeze gute ico kizotuma intamba zacu kumbore nkuko no mugambi wiwe ari wo kongera kubona intamba mu rugamba mu gikombe ca kane nizere yuko uyu mugambi wibazo gushika ko neza mugabo niyakurikiza ibi bintu yavuze reka tumuha amahirwe nawe nyene twibaze yuko intamba ubu bigiye koroha mu gihe tuzoba dufise umukoca ari vyajejwe gukurikirana intamba mu rugamba dusubire kubona intamba zigira reka tuje dusimbira muri ya mahiganwa akomeye duce mu Bwongereza dukwakwanye urukino Arsenal yahuye na Manchester United abantu benshi ariho bariko barayipimira bavuga ati ikarengana hazohazwe ko tuyipimira kuri Man City n'urukino rutari goroshe urukino rwavuyemwo ibitsindo bitatu ku ruhande rwa Arsenal n'ibitsindo 2 ku ruhande rwa Manchester United ni match yari iryoshe mugabo icyo nakubwira umuntu ataravye no match yarahonje cyane gose ni match guhera ku munota wa mbere gushaka ku wa nyuma yari match iryoshe gose yari match bereye ijisho ni match umugwi wa Manchester United mu minota ya hafi yari itsinze utangura gukutana igitsindo cyane abantu ati Arsenal mwahora muvuga
yari bwahuye no mugukomeye nta n'umwanya wahaciye munota 22 igitsindo biragomboye ata n'umwanya uciye umukinyi ni Saka atsinda igori ishobora kuzoba mu magori meza inyuma ya surface kure uyu muhungu ngo pa uyu muhungu buryo ukuntu ariko araduga nawe cyane gose ubundi bwo sinzi igituma baguma bavuga ngira ahubwo arabaruta nayo bijya baza bavuga abana ngo ba Pedri na ba Gavi ngo na ba Musiriano na bande ujya mwana baramwibagira ni babanze baje muri IPR baramwibagira amabikore jeno chenda ego ubwo nyene Manchester United igitsindo babaragombo igitsindo c'umutwe biba bibiri ku bindi ku munota wa nyuma neho yinjira Arsenal byanse banganije Arsenal itsinda igitsindo kigira gatatu ico no kubwira umugwi witeguriye guhura n'umugwi wa Arsenal afise ibibazo barakina umupira bagukinira muri surface yiwawe igitsindo ca gatatu cabonetse uno mugwi wa mani uri kurasenga mana fasha maji here bakiniye muri surface yabo gusa harageraho bamara nk'iminota 5 bakinira muri mukorombone neza ibi bintu nakunda kubibona ku mugwi wa Man City mu gihe kirangiye mugabo Arsenal navyo iri kirakora ni ibintu twavuga yuko ari bitangaza biriko biraba ni hatari nibaza uko urutonde rupanze Arsenal ni ya mbere n'amanota 50 irusha amanota 5 Man City za ku kibanza ca kabiri amanota 45 umugwi wa Newcastle amanota 39 hagakurikira Manchester United ntiri kure amanota 39 nayo nyene harasubira umugwi wa Tottenham Hotspur amanota 36 umugwi wa Brighton niwo wundi mugwi ukomeye inyuma yo gutsinda Liverpool ibitsindo 3 kubusa nabi bagatsinda Liverpool byoroshe wagarutse nuko hari misi wamaze uri mu bihe bibi igihe bagomba baje muri Coupe du Monde nayo ubundi bw'umugwi wa Brighton no mugwi waje utavyoroshe ukurikirwa n'umugwi wa Fulham amanota 31 Brentford ku 8 amanota 30 Liverpool na Chelsea Liverpool wera bangana nyene asha nta kintu Liverpool amanota 29 mu kibanza c'icenda mu kibanza c'icumi Chelsea akamara amazi kumva Chelsea na Liverpool mu ibi bibanza amanota 29 umugwi wa Aston Villa amanota 20 ego aranganije ubusa ku bundi iyo migwi ubundi bw'umunsi bakina navuze ati nabagwayi n'impumyi n'intuze nta birenze abantu bose nababwira abaje kugira nababwira ataha aba nta birenze bose ni nabagwayi bahuye mugabo hajya umugwayi akomeye n'intuze ni Liverpool kuko Chelsea yo urabonera ikirazi Aston Villa amanota 28 mu kibanza ca 11 Crystal Palace mu kibanza ca 12 amanota 28 Nottingham Forest amanota 21 mu kibanza ca 13 Leicester City umugwi biriko biranka cane amanota 18 umugwi wa Leeds United amanota 18 mu kibanza ca 15 West Ham amanota 18 urumva banganye amanota 18 imigwi 3 kugera ku kibanza ca 16 Wolver amanota 17 mu kibanza ca 17 Bournemouth mu kibanza ca 18 amanota 17 umugwi wa Everton naho nyene biransa aho twageze mu murongo utukura Everton amanota 15 atagikozwe irakoroka umugwi wa Beranda Southampton mu kibanza ca nyuma n'amanota 15 nuko bimeze mu Bwongereza urumva yuko hari imigwi twari tuzikomeye ubu ni ya nyuma iyindi ni ya 10 tukaza kubona za Brighton za Fulham za Brentford mu bibanza biri imbere ni hatari Premier League y'umwaka irakomeye Premier League nyene yisangije ivyayo nibitanga reka dusimbire muri La Liga La Liga Santander kuri banyene inzu nabande nabagira icutinya birakomeye bamwe ngo barapanze baraye bamubatije ngo gira icutinya inyuma yo gutsinda Atletico muri prolongation
ubundi bwo bagiye mu gice ca mbere Atletico yabatsinze igitsindo kimwe hari muri Copa del Rey babatsinze igitsindo kimwe bigoye yuko utsinda utatsinda Atletico yatsinze Real mu minota mu gice ca mbere Real iraza ku munota wa 69 hafi 79 wa muhungu Rodrigo asubira kwibonekeza aboneka bigoye hari ukuntu nibitumwa ko idasanzwe iyo yinjiye agombora kandi bari mu bibazo yinjiye ku munota 69 inyuma y'iminota 10 abonye igitsindo uravye uburyo igitsindo yacinjije n'uburyo buragoye nyene busigura ni bimwe nyene by'umuntu nyene w'umuprofessionnel Atletico nayo wundi basubira kuyigirira nk'ivyo bayigiriye muri finale ya Ligue des Champions baja muri prolongation babongera ibindi bibiri novuga rero aho urumva bari bikawushije muri La Liga siho bari iyi match itaraba menyereza Carlo Ancelotti sinzi yuko yavyiyumvamwe canke yabibona mugabo haryo urashobora kubona urukino nyene rumeze mugabo yari yavuze ati turashobora kurangiza iminota 90 atunganye ivyo bavyiza duse dutera penalty n'ubundi ati nitwaja gukina baragoye mugabo rero babibajije uyu mumenyereza wa Atletico Madrid Diego Simeone ntiyashinye kubivaho kinini mugabo nkiyo bigenda nkuko Carlo Ancelotti yabishaka bateye penalty birashoboka yuko Atletico yari kubandanya urumva yarati match yarabona yuko iminota 90 ishobora guhera banganye oya ubundi bwa ababona bakinyi ni nyuma yo gutsinda Bilbao ibitsindo 2 ku busa yari tsinda Bilbao 2 ku busa muri championa uko biri rero aho hari muri Copa del Rey imbere yaho umugwa FC Barcelona wari watsinze nabo igitsindo kimwe ku busa umugwa Real Sociedad rukino nago nyene rutari goroshe kuko habonetse ikarti itukura ku mugwa Real Sociedad ku munota 43 ariko birangira batsinze cya gitsindo kimwe abantu bacibaza none iyo bagira amahirwe bakabakwiye bose oya uravye n'imigwi uravye n'urukino nyene gwarangiye benshi baravuze ati mushimire umugwi umukinyi Ter Stegen ari mu bihe byiza mwakino kuko niwe yatabaye no mugwi nabo bundi twari kuyaga ayandi Valencia na Bilbao yatsinze ibitsinda 3 kuri kimwe Valence yaraheze Valence sumugwi imisi mu migwi komeye ntirimo Bilbao nyagira Valence ni mu gihe Sevilla yari kiranganya na Osasuna ubusa ku bundi birangira Osasuna irenganye ku tsindo 2 kuri kimwe imigwi ibintu byo mu imyaka byarasubiye inyuma kubona Sevilla na Valence twitege ni kuwa mbere ijonjora rizoba kuwa mbere dushobora kubona iyindi classico Real Barca muri demi finale nibaza mugabo kugiye ko hari naga system ukuntu babitekinika baratekinika uzotangara utabonye Barcelona bihuye muri demi finale ahaje naho no bandakubarira aho ni Barcelona Bilbao Real Osasuna kandi aho byo babigoye imigwi izotombora ukunyene mugabo Barcelona na Real ntibizotombora nimba bakeneye kubona finale ya Barcelona na Real ntibaze bagire ngo Barca Bilbao Real Osasuna aho umuzovamo ego bapfuye bagira Real Bilbao Barca Osasuna Real igahura na Osasuna ihava itarengana Barca igahura na Bilbao ihava itarengana aho ibyo genda bikubwiye kuko ugiye urabiraba hari ukuntu Real Osasuna yigora Barca nayo Bilbao ijya migwi yo yi Barcelona irayigora hari ukuntu Barcelona nyene iwe na Bilbao usanga yayoroheye mugabo byahura na Real bikaba ibindi ko reka turindire nijonjora kuwa mbere ejo match iheze ya Real Madrid niho twame turakomanda turavuga ati umukinyi Eduardo Camavinga batamugize homme du match turarekama inyuma y'umwanya nyene match yaheze dusanga nyene bamugize homme du match oya biba biboneka ati umukinyi yarabikwiye ni rya mbere uno mukinyi akinyi iminota 120 oya biba biboneka nibaza yuko reka dusimbire muri champion wabo turabinge n'imigwi hagaze Barcelona iracayoboye n'amanota 48 ni ya mbere irusha Real amanota 3
41 hasubira Real Sociedad wumvise ko ikomeye amanota 38 yego hagasubira Atletico Madrid amanota 31 Real Betis 28 Osasuna 28 Atletico Bilbao 26 Real Vallecano 26 Mallorca 25 11 hariyo Girona amanota 20 12 Valencia 20 13 ni Espanyol Barcelona amanota 19 hacakurikira umugwi wa Idi Almeria amanota 19 15 FC Sevilla urumva yire FC Sevilla mu mwanya wa 15 amanota 10 nangahe n'umunani Getafe amanota 17 nganza 16 Celta Vigo mu kibanza ca 17 n'amanota 17 18 Real Valladolid amanota 17 Cadix mu kibanza ca 19 n'amanota 16 umugwi wa Elche niwo wanyuma n'amanota 6 amanota 6 yonye byaraugora aha turavye Sevilla jewe nabivuze imbere n'igihe inyuma yuko umukoca agiye ni Emery Unai ego inyuma yuko agiye mu Bwongereza umugwi waciye usubira inyuma cyane gose Sevilla inyuma yuko ubura umukoca ibintu byagiye birasubira inyuma birangira wari umugwi usanzwe ugora cyane no migwi ikunze kwihariza higanwa ya La Liga no mugwi utabura mu bibanza bitandatu vya mbere mugabo no munsi kubiri mu bibanza ni ikintu giteye isoni gose umuntu wese yokoza ati nebaza yuko none nk'ubu Sevilla yokoroka yobara amateka atabaho uvuga kubona umugwi nka Sevilla tuzi ariwo wamutwara Europa Liga ariwo ugira ikiza mu bibanza vya mbere ubundi bwo hose mu mashampiyona y'ubu ubu Bayern iragenda ikanganya na Leipzig ivyo nibisanzwe yagende jo ikanganya na Cologne umva ibintu si vyoroshe nibaza yuko twumva yuko kwa kino gihe ubu football irekiri ni nyuma n'aya mavare bazanye ubwa mbere barahengamira ku migwi ikomeye je ivyo twamye tubivuga iyo ni deba tuzogaruka ko kandi tuzoyiga deba je ndakeneye ko tuyiko umupira eske warateye imbere nyuma yo kuzana vare canke warasubiye inyuma jewe ubu umupira urabishe byaje umupira w'amaguru umupira urabishe ubu mugaba handi naho bazanye ukuri ku mupira ya migwi za Barcelona zande zatsinda ibitsindo 8-5 binga uraherutse kubibona ubwa mbere baja muri orje bagira iki n'umurefa akaryoherwa n'imigwi mugabo ubu umurefa azayumva bamuhamagaye muri VAR pipi VAR checking VAR rimwe na rimwe hari gihe ituma abantu baryoherwa abandi bakababara hari gihe hari ingingo zimwe zifatwa ukavuga ati eske ingingo yafashe kubera VAR hariho VAR hariko savre murabo iyi oroje bayiharuye gute mugo urabona naho VAR iriho mu Bwongereza VAR yo yirabira ibitsindo n'amaorje ntabwo iziraba amakosa ibitsindo tugarutse gatonya numbo abantu batabura inzitwazo ibitsindo umugwi wa Man watsinze wa Arsenal atari kijya naco kujya kuguru Man yatsinze kuri journée ya Nottingham Forest itsinda Nottingham Forest Man yiheruka gukina na Crystal banganya igitsindo kimwe ku kindi isubirana Nottingham Forest yari Manchester City Man City itsinda Tottenham ibitsindo 4-2 hari ibitsindo vraiment na uravye yuko uraba kandi VAR ukabona nyene yuko ukabura icyemezo yafatiye reka turindire nibaza ko iyo debate uzoyigarukako umwanya usa nuko uraturega nibaza ko abakunzi twabanye neza mu kiganiro ego iyo deba nabo nyine babe barandika muri commentaire iyo deba tuzoyiza ko eske VAR yaje kuryosha umupira cyangwa yaje kubisha yaje kuwuteza imbere cyangwa yaje kuwusubiza inyuma nibaza yuko nkuko twama tubikora
badushigikire mu gupartage ibikorwa dukora natwe nkuko turi tuzama tugerageza kubakorera ibintu bigiye bitandukanye dushika ku matere ibiganiro inkuru yose igezweho tuba bambere kuyironka nibaza yuko kubwanje ikiganiro cari kiryoshe sinzi nkawe nta byinshi navuga usibye nyine gushimira abakunzi bacu ikiganiro cyagenze neza kandi nk'uko baba bikora abakunzi bacu bandanye badushigikira bagira amapartage like comment subscribe muri page zacu YouTube nibaza yuko ata muntu badukurikirana ataragira sabone nawe nibaza yuko bose ahubwo babwira abandi bagenzi biwabo baze baboninge shene yacu hama ibintu biryohe tubandanye dutera imbere nico turabashimiye sinza akajambo kanyuma babwira kugira ngo jewe akajambo kanyuma nama nababwiye yari haure niyo nkuru ni de branco cyo ndababwira nuko ndabakunda ciao ciao yes murakoze imana ibaho umugisha bagiraho baba bubahwe ciao